Dusukura musaba kunzi ba televiziyo ya Renaissance n'umwanya w'amakuru muri w'ikirundi amakuru mushobora gusanga ku rubuga mukanamenyi rwa televiziyo Renaissance kuri telerenaissance.info eka no ku buhinga bwa YouTube ano makuru tuyaheremo yavugwa mu gihugu ca Tanzania ariko arabera ibiganiro bihuza abarundi bamwe mu banyepolitike bari muri ivyo biganiro bishira amasezerano nako bari muri ivyo biganiro bishira amasezerano yarusha babona ko abariko barahuza abarundi bafise inguvu zike muri ico gikorwa ku buryo ivyitezwemwo bitizeza abarundi bishikirizwa na muganga Alphonse Rugambarara yari mu bari bagize umugwi G10 muri kahise arongera akamenyesha ko amasezerano yarusha yashiswe ko kubera ubuhinga n'ijunja by'abari babihagarikiye atanyungu na cyane bari bafise ku njyane zari mu Burundi tumukurikire. Ahanini iyo umuhuza kumbure nabo nyene bari mu nzego canke batari mu nzego nibaza ko ari cyo kibazo bari gushira imbere ko twagize amasezerano kandi akaba ariyo yashize hamwe abarundi akaba ariyo yazanye agahengwe akaba ariyo yashizeho izo nzego zidutwara ni kubera iki batobanza kuraba ikitabaye neza muri ayo masezerano ico nita evaluation ya application ya accord d'Arusha niho bari kubona kumbure aho boza guharirira kuko ubu kubwanje n'ukuri simbona ico baza guharira kuko ivyo twahaririye birakwiye nta zindi ngorane nta yandi matati mbona Arusha ayo twarimwo vyose biri mu masezerano ajya twashize ku mukono kandi namavuga yuko abantu benshi batazi koko ayo masezerano icarico ndi mu bata yashimye bakitangura kuja mu biganiro mugabo tumaze kuyashira ku mukono narobonye koko ariyo ashobora kudufasha kogorora kudufasha kuzanira amahoro n'umwumvikano mu Barundi aho niho rero no shira ko amakosa ikizere sikinini mu biriko biraba kuko nta botubona twararavye abagize equipe ya Mukapa koko nibake tubona ko bagize banonosoye ivyo byo kugira gushira hamwe abantu kandi muri bo iyo banapfumba banashira ko nabari muri Fondation Nyerere mugana aho nyine ntabo mbona muri bo nukuvuga ko akahise kerekeye ibiganiro nta numwe akazi koko naho Mukapa yashize ku mukono wenyene ku masezerano y'Arusha ya mbere sinibaza ko yayakurikiranye canke yabisomye ngo bimenye neza uko biri mugaba badufashije muri ico gihe batari bake baracyahari bo babajije babwira uko abarundi bameze uko abarundi bashitse kuri ayo masezerano n'ibindi ku kibazo cyo kubijanye n'inyifato y'umufasha mu matati William Benjamin Mukapa muri ivyo biganiro muganga Alphonse Rugambara amenyesha ko ivyo vyari bisanzwe ariko igikuru ari gushiraho imigwi ibikwiye igahangana ku mpande zose muri ico gihe rero ngo araheza akavamwo amasezerano yumvikanywe ko n'abashamiranye n'ubunyene tumukurikira mugabo icyatumye koko ibintu bishobora gutera imbere ivyo umuntu akabirengera naho haje abantu banonosoye ivyo gushira hamwe abantu donc muri commission muri ayo makomisiyo bagize sabo kwa Nyerere gusa barimo none avuga ko nta numwe yarimwo muri abo nababwiye ko barabe gusa ivyerekeye administration mugaba badufasha kugira ngo twumvikane hamagara mu manama twereka aho tugeze abashobora kuvuga ati aha vyabananiye reka tubabwire twebwe ico tubona barabandi rero nico cyatumye umuntu ashobora kugabanya kwidoga ngo banaka bahengamiye ngaha ibi vyubu navyo koko nkuko nabibabwiye kare mu gihe atabanonosoye neza ivyo kugira ya résolution des conflits vya ma dialogue na ma négociation ntabo tubona gushiku rero aho uvuze uti banaka barahengamiye ngaha nta numwe azoza gufasha kugira ngo
uko guhengama ibyo nibisanzwe birabaho, uko guhengama ntigutume ibiganiro bitagenda neza. Icatuma ibiganiro hagati y'abarundi bishika ku masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi 2000 ngo vyavuye kwijunja n'ijambo rya Julius Nyerere na Nelson Mandela barabahuza ico gihe, bishikirizwa na Professeur Didas Kiganahe yakurikiraniye hafi ayo masezerano, akavuga kandi ko guhumwanya ukwiye ibiganiro ari nabanduka kuko utuma abashamiranye begerana. Tumukurikire yakuye ku murongo wa telefone. Nibyo ko nakurikiraniye hagufi ibiganiro byashitse ku masezerano y'Arusha yasinywe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Umuntu arabye rero cyatumye ayo masezerano ashikwako, icyambere umuntu yovuga ni ubugingo bw'abantu bari barongoye ibyo biganiro. Murazi yuko byatangiye kurongorwa na nyakwigendera Perezida Nyerere, akaba yaramushinga ntahe y'igihangange azwi muri Afrika, ubugingo bwiwe akanumwe atarabuye. Amaze gutaha akurikirwa na nyakwigendera nyene Perezida Mandela. Wewe siniriza ndavuga menshi, ngira ngo ku isi yose n'abana bavutse atarapfa bari bamaze kumumenya, ku buryo rero mvuga nti iyo nyene kurongora ibiganiro ari umuntu w'igihangange yubahwa, ashobora gutera igitsura abantu bakamwubaha. Murazi Mandela ukugene atatinya gutuka bamwe n'abandi yabonye bariko baranana. Ico twavuga yuko ari ikintu kiba gihambaye gituma ibiganiro bigira ico bishikako. Icya kabiri ni uko ibyo biganiro by'Arusha ya mbere barabihaye umwanya. Murazi ko byatanguye mu mwaka w'igihumbi 1998 bihera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugira ngo abapolitiki bumvikane ku kintu bica kure. Barabanje baganira ku byerekeye imvo n'imvano y'amatati yo mu Burundi, barabimara kuri baraheza, umwe wese aratanga icyiziro ciwe, baraza ku bibazo byerekeye amategeko ya demokarasi yo gutwara neza. Bagenda buke umuhuza nawe ajya arakubita n'agakona agira ati yarutsa mugabo barabiha umwanya, baricara hamwe, baraca hirya no hino ibibazo. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 murazi kubera byagenze mu gihe amasezerano, hari na benshi bavuga bati iyi bambewe ntaragera guheza, hari ibibazo bitari bike tutarashika icyo bise reserve. Urumva rero ibiganiro biba bikwiye kuronka umwanya ukwiye, kuko umwanya uratuma abantu bahora batabonana, bahora bavuga umwe wese akavuga induru, bicara hamwe bakumvirana bagateba bagashika ku myumvikano ushobora kubyara amahoro. Turashobora kuronka amasezerano yuzuye ariyo abarundi bari bagize iminsi bagira ko muri myaka 10 iheze. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ibiganiro biko biraba mwibanga y'Arusha bihishije byinshi kandi bizokwegera abarundi akarambaraye. Bobo Ruguri Karongo iradio ijwi ry'abanyagihugu RPA ayivuze inyuma yaho muri ivyo biganiro abamenyesha makuru bankiwe gukurikirana ivyo bikogwa. Kubwiwe yibaza ko yoba ari umuhuza ubwiwe yanse ko babikurikirana, canke naho ugasanga ni bamwe mu bari muri ivyo biganiro batinya kuboneka kuko bari mu biganiro bazi neza ko ataneza bizozanira abarundi. Kurikira Bobo Rugurika. Bijya biganiro vyatanguye mu ngorane nyinshi. Bijya biganiro murabona vyabanje gukumira uruhande rukomeye rw'abegwa n'aya matati y'abarundi. Urabona igice gikuru ca opposition politique, abo muri société civile, eka mbere murazi ko n'abaduserukira abamenyesha makuru batitavye biriya biganiro kubera utunenge twinshi bayibonyemo. Je rero ku bwanje nibisanzwe ko na hariya biriko birabera badurumbanya abamenyesha makuru, kuko nibiganiro bisa nibifise ico bihishije, nibiganiro ubona ko bihengamye. Sijenda bivuze ngira mwaraye mwumvise no ku maradio mpuzamakungu abahinga mu vya politike, abahinga mu bijanye no gutatura amatati b'abanya Tanzania nyene bafise ubwene gihugu bwo muri Tanzania. Mwaraye mwumvise ingene bariko baranegura ingene biriya biganiro biko biragenda, mbere aho bavuga yuko ubusa nufise uruhara rukomeye mu kononekara kwa bijya biganiro ari umufasha w'umuhuza nyene yahoze arongoye igihugu ca Tanzania Benjamin Mkapa.
nibaza rero ko ari ibiganiro babona ko birimwo utunenge tunini hama ubona rero ko badashaka ko abantu benshi bamenye ibiriko biraba bamenye ibiriko birahavugirwa kandi nibaza yuko n'abariko barabikurikirana hariya mu banyapolitike cyangwa abaserukiye imigwi itandukanye nibaza ko bafise amasoni canke bafise impungenge yuko bari mu bintu ataneza biriko bironderera abarundi je rero nibaza ko bashobora kuba aribo babivuga bakabisaba ibiro vy'umuhuza bati nimudukure ko abamenyesha makuru nkuko ibiro vy'umuhuza ari byo bishobora kugira biti reka nkureho abamenyesha makuru bareke kubikurikirana kubera ko dufise intumbero tuza twaramaze guca mwarumvise noneho ko yavuze ko ibi biganiro nyuma y'imisi 12 ngo bateguye amasezerano azosinywa ayo masezerano numva nta numwe yazi ashobora kuba barateguye abantu bataranavugana nibaza rero ko ari muri yo ntumbero ni biganiro bifise ivyo bihishije kandi bifise ibinenge vyinshi ari naco gituma kumbure bitera isoni bene kubitegura ariko ni n'ikintu ciza kuko nk'amakungu yose acabona ko bya biganiro atari biganiro biriko bironderera ineza abarundi ni ico rero nibaza ko mumaze kubibona abantu benshi haba mu makungu baramaze kubona ko bya biganiro byatanguye mu ngorane nyinshi yongeye kandi aravuga ku bijanye n'itegeko ryatowe kuri uyu wa kane n'amashinga amateka y'u Burundi rikaba ryatowe n'umugwi w'abashinga amateka bakomoka mu mugambo CND FTD itegeko riha ububasha budasanzwe urwego CNC rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora rukazoba rufise uburenganzira bwo kwaka ikarata y'akazi umumenyesha makuru azoba yagirizwa kurenga amategeko y'umwuga Bob Rugurika abona ko atakindi iryo tegeko rigamije atari kwaka ubushobozi abamenyesha makuru kugira ntihagire ico bavuga ku busuma n'ubwicanyi bukogwa n'inzego za leta isanzwe irongowe na Petero Nkurunziza n'ubunyene Bob Rugurika uno munsi mu Burundi hari ibintu vyinshi bibabaje hari ibintu vyinshi uno munsi biriko biraba mu Burundi bisiga ubwenge vyashize igihugu cy'u Burundi mu manga uno munsi igihugu cy'u Burundi mu bisanzwe caraguye mu manga abagitwaye baracishe nuko nyene bavuga burya ngo igihugu ntigipfa kuko urabona n'ubutaka ariko bisa nkuko bacishe uravye Burundi bwa kera ivyaberamwo nibiriko biraba uno munsi rero kubona uno munsi leta ya Nkurunziza isubiriye gucisha mu nama nshinga amateka kuko nagenda babwiye ko ijya n'amashinga amateka si n'amashinga amateka nk'izindi mumenyereye ni kigwi c'abantu bagenwe kubera ko atajambo bafise benshi muri bo barambabarira abandi ari abantu bazi ko bategekwa n'umugambwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza rero barabatumye gutora iryo tegeko rije risubira kwica umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi naho mu Burundi no munsi n'ukuri uwo mwuga usa n'utakiriho kuko murazi vyabaye baraturiye amaradiyo barica abamenyesha amakuru bangaza abamenyesha amakuru barenga 100 abandi basigara barabatwikira mu Burundi rero umwuga wo kumenyesha amakuru bawishe kuva kera ariko rero ivyaraye bibaye subire ndagutangaza ndakubwira ko bidatangaje kuko ni mu rukurikirane rw'akajagari ijya leta ikora mu bisata bitandukanye vy'igihugu kuko muvyibutse muribuka mu mwaka wa 2013 ijya leta nyene ya Nkurunziza yari yagomvye gutoza itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru la loi sur la presse muravyibuka muri iryo tegeko mwibuka ingene twarigwanije mbere n'amakungu akadushigikira niho bari bateguye ingingo itegekanya ico kintu cuko ngo sense ishobora kuzobifisa ububasha bwo kwaka umumenyesha makuru ngo ikarata mu bisanzwe bavyita ngo kukwaka ikarata yo kumenyesha makuru mugabo no kugukura mu kazi no kukwirukana muri uwo mwuga muravye rero ibihitiye i Burundi murabizi ko uno musi Nkurunziza yarishingiye amaradio muri Bukazarema FM uno musi ni Rwanda umva ngo umukuru wa Sena ngo yashinze uturadio hari ya Rumonge Makamba urabona ko nabantu bafise umwina w'ubutegetsi bashaka ibintu vyose bibe ivyabo nibisanzwe rero ko no munsi bagira bati reka ducishemwo ca gitegeko kizodutuma
twandikira cyari dutelefona umushikiranganje ukumisha makuru tukamubwira ko asaba sense gukura mu mwuga naka rero nivyo nibaza ko tutobironderera henshi bamaze imisi barakwiye mu mwuga abashingwa manza abandi babakura mu mwuga abasirikare barabica donc nibaza ko ibi baraye bagize twobishira mu rukurikirane rw'ibikogwa bigayitse iriya leta iri kirakorera abarundi ariko kandi je nk'umumenyesha makuru murabona barazimije amaradiyo barayaturira barica abantu mugabo umwuga ntitwawuhevye murabona ko tuguma tugerageza nibaza rero ko bitebuke muri kijya gihugu cy'u Burundi hasubiye kuboneka intwaro yubahiriza intahe nibaza ko ivyo byose abantu bazobifuta hanyuma hasubiye haboneka amategeko meza. Imbere yo gusozera no makuru ingingo zimwe zarafashwe mu nama igira gatanu yariko irabera ku mugwa mukuru wa Côte d'Ivoire mu y'umuryango w'ibihugu vya Buraya hamwe n'umuryango w'ibihugu vya Afrika kugira bigire hamwe urudandazwa rw'abantu ruriko rurabera mu gihugu ca Libya. Alpha Condé arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika akaba yemeje ko ari ububisha tegerezwa kuranduranwa n'imizi kuko buri mu bisha buri mu vyaha byagahomera bunwa bamwe muri abo banyororo bakaba bagiye gutangura gutahukanwa mu bihugu bari bagiye bavamo. Kurikira Alpha Condé yasubiyemo muri mu Kirundi na mugenzanje Denis Ndayisenga. Moment où l'Afrique en train de s'affirmer comme un continent de croissance. Afrika twoshobora kwemeza ko ari umugabane uri kuratera imbere ufise n'uburyo bwinshi turavye ugwaruka dufise aribo nkomoko izotuma haba impinduka duhimiriza ugwaruka tuvyiyemeze dukoresheje uburyo bubereye tongere kandi dushigikire umwitwarariko w'umwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya. Uwo mwitwarariko woba ushingiye ku gufashanya dusanzwe tuzi kubiduhuza kugira dushobore guheraheza iyo ngorane iri imbere yacu. Twarumvirije ugwaruka ko rudashobora kuva mu iciza bivanye n'ibihe rurimwo mu mwitwarariko ugwaruka dutegerezwa kwitunganya kugira dushobore kurushimisha. Twamaze gufata icemezo ko ugwaruka rwa Afrika n'Uburaya rutegerezwa kugira kazoza keza. Dufatiye ku byabaye muri Libya twafashe ingingo yo kwakira impunzi ishigwaho ry'umugwi w'agateka kazina muntu w'umwe bwa Afrika ukazoba uri kurafashwa n'ubumwe bwa Buraya. Gukwirikirana urudandazwa rw'abantu dufata nk'icyaha gikomeye koregwa kiremwa muntu. Ikindi naco ibihugu bitandukanye byoshiraho ingufu zidasanzwe kugira bigwanye ugo rudandazwa rukoregwa kiremwa muntu. Mu kurangiza dutegerezwa kwitunganya mu gushiraho dusandugu two gufasha abo bantu muri Afrika mu Buraya hamwe na Aziya dufatiye ku ngorane zagiye ziribonekeza hamaze gufatwa ingingo zibereye dutegerezwa gukurikiza dushize hamwe. Les solutions ont été proposées dans une déclaration politique que nous devons adopter conjointement. Ndaro rero cyo dusuzura makuru twakuturashikiriza ke nabashimye mwese mafasha umanya kudukurikira naho ubutaha.